ntaryatsinda ntananigwa ubanza n'ububasabye n'inkuru y'amahanga yose no mu bihe by'akaga. kuku bakunzi ba Gitega Entertainment TV tubaramutse twongera tubani ikaze mu kiganiro Himbarwa Kibondo uno musi tukaba twabatumiriye abana basa neza kandi baciye ubwenge kandi abahe akaryo bidondore. Witwa gute? Nitwa Iranzi na Dorcas. Ego ukaba wiga mu kangahe? Wiga mu w'indwi. Ufise imyaka ingahe? 13 ans. Nawe witwa gute? Ishimwe muri Ebeneza. Witwa? Ishimwe muri Ebeneza. Ukaba wiga mu kangahe? Wiga mu kangahe? Ntuzaho wiga? Basi ufise imyaka ingahe? 4. Ufise 4. Nawe witwa gute? Nitwa Irumva Jo Samuel. Ukaba wiga mu kangahe? Mu wa gatatu. Ufise imyaka ingahe? 6. Nawe witwa gute? Irihora Mahavira. Ukaba ufise imyaka ingahe? 10. Wiga mu kangahe? Mu wa gatanu. Bakunzi ba GTV barahejeje kutwidondora n'abana beza baciye ubwenge. Reka tubwire ko tunaramutse n'abana bari muri vacances, nibaza yuko baguwe neza bameze neza. Vacances abana baba baryohewe baba basa neza. Turi kumwe n'abana. Ninde yo tugira nk'akantu kugira turyoherwane n'abana bari muri vacances, nko tugira nk'akarecitation, sivyo? Akarecitation tuwe tugira akarecitation. Ma famille, papa, mon frère, ma sœur, Elodie. Mumukomera amashi yabishoboye. Kandi tugomba yuko tuguma turyoherwana n'abana, dushaka umuntu atubwira. Donc dushaka utubwira iyo muri vacances mwebwe muhora mukora iki? Wowe muhora ukora iki? Jewe mpora noza ivyombo. Nta kindi? Oya. Vyombo vyonyene? Ego. Hoho urazi gusasa? Ego. Nawe uri muri vacances uhora ukora iki? Nkora nkoropa. Gukoropa vyonyene? Nta kindi ukora? No gukubura. Nawe uri muri vacances uhora ukora iki? Nta kimwe. Nta kimwe. We no kurya no kuryama gusa? Ariko urashaka kumva ko womenya nk'ikintu wokora uri muri vacances? Ego. Ushaka nko kumenya gukora iki? Gusasa. Gusasa? Nawe uri muri vacances uhora ukora iki? Uri muri vacances uhora ukora iki? Nta kimwe. Nta kintu na kimwe ushaka kumenya uri muri vacances wokora? Ushaka kujya no kuryama gusa? Bakunzi ba GTV batubwiye yuko bashaka kumenya gusasa, hariho abakoropa, hariho aboza ivyombo. Murumva ntibaguma bicaye bari muri vacances. Twagomba rero dusabe namwe abana muri vacances yuko abatazi gukora ikintu na kimwe saba abavyeyi banyu donc bakabigisha nk'ikintu na kimwe. Basi nko ukavuga ati jewe ndashaka kumenya gukora nk'ikintu na kimwe muri izi vacances, zovuga ati izi vacances zaheze menye ikintu na kimwe. Ukavuga ati basi nko gucana imbabura, gukoropa, ibyo nibyo tuba dushaka abana bazobamwe. Tubandanye dushaka uturirimbira akaririmbo kugira tubandanye turyoherwana n'abana bari muri vacances. Jewe wakera yarahindutse.
amaraso yera arungije uwaruhutse yararuhutse wari wanduye ndayakijije iye amagurukije ntara y'igusuzuguriro angemeje umwanya mu byicaro by'abanyacyubahiro mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye gorigota niho zisigaye mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye gorigota niho musigaye mana yacu siba yari sidagoni nibesha ingabo zayo ntizitinya ntizineshwa n'inyembaraga murabitoye bravo tumukomera amashi Samuela kuciye ubwenge cyane iyo ndirimbo wayimenye he tubwire iyo ndirimbo aho wayimenye kuko iraryoshe cyane tubwire Samuela tubwire iyo ndirimbo wayimenyeye hehe wayimenyeye hehe muri televiziyo. Samuela ni umwana mwiza aciye ubwenge ndetse anaberewe murabona yuko yambaye uduhereni hariya anya ku mashanete utuverni muri vacances abana baguma basize mbe mwotubwira kubera iki muri vacances muguma mwambaye uduhereni udushanete amaverni muguma mwasize ariko iyo hageze ku ishuri kubera iki mutabigira iyo hageze ku ishuri ni kubera bitaba vyemerewe ntibiba vyemerewe ariko vraiment muri vacances muba muberewe muba musa neza yaba ku ishuri babibemerera umwumva byo baryohera cyane sio turyohera amashuri afise amategeko yabo urumva nukububahiriza ariko imbere yuko turangiza nagira sabe nk'impanuro woha abana bari muri vacances kugira nyene vacances zizohere neza nyene no haba impanuro abana bo muri vacances kutagenda nyene kuramuka kuko vacances simbi bakagenda kuja kuramukanya bakavuga ati nka example bakavuga ati mama woshobora kutwigisha iki bakavuga ati ngomba kumenya gucana imbabura canke guteka canke gukoropa ivyo vyose bakabigisha nawe nta mpanuro woha abana bari muri vacances nyene kugira ngo vacances zizogende neza zihere neza batazi gukora bomanza kuguma muhira bamenye gukora nko gukoropa koza ivyombo guteka umurete canke umuceri yego kugenda kuramukanya si bibi gusa umanza ugende hari icuzi mu mutwe yego reka tubasaba mugende muramukije n'abana babiri imbere yuko turangiza ikiganiro duhere kuri wewe ramutsa abana nka babiri kugira turangize ndamukije Shabana Joanna nta wundi umwe na happy nawe ubu nawe ramutsa batatu inde ramutsa abana batatu na Anais na Iri nande Iria
uwundi ninde? Umwana aratinya cyane, aratinya mbe ni Mori uratinya cyane kubera ko utinya. Ramutsa abandi bana. Moria, ramutsa abandi bana. Moria, uwundi mwana. Don't press. Oui? Don't press. Don't press. Don't press. Berit. Inde. Berit. Katugushimire sivyo? Nawe ramutsa abana nka batatu bari muri vacances kugira babandanye baryoherwa n'ikiganiro Himbarwa Kibondo twabateguriye. Ndamukije Aena, aramutsa Mugabe, hase ndamutsa na Kernel. Ego nawe ramutsa abana batatu bari muri vacances baryoherwa n'ikiganiro Himbarwa Kibondo. Kado Ego na Joresi na Janti. Bakunzi ba Gitega Entertainment tubashimire, tubibutsa kuja kuri channel yacu ya YouTube aho mugira abo mwandika GTV mugaca mubona ibikorwa byacu byose, no kuri Facebook aho mwandika Gitega Entertainment TV mugaca mugenda mubona ibikorwa byacu byose, mukagira sabone, komantere zanyu zirakenewe, mugaca mugira na share. Hari izina ridasanzwe, imirimo yabyo irahambaye cyane, uwayirondora igarukiro ntiyaribona, abatega nabi bakamwizera, amazina yabo ni ntawuyeza, kandi uwo bizera akanagira agahinda ntaryatsinda ntananigwa, ubanza n'ububasabye n'inkuru y'amahanga yose, no mu bihe by'akaga. Ikiganiro Himbarwa Kibondo naho butaha.